akomeye cyane akora amavideo meza cyane itanguje aka gace uzohora ubona aka gace kazohora gacamo ibintu byinshi bitandukanye. Barundi bagize red carpet bakajya hamwe muri Umoja Concert. Nuko tubabwira iyi ni the SYB show mu gitaramo cya Umoja Concert. Abarundi musanzwe mugendera ku buhinga bwa none canke ku ma website abantu muri ko murarora the SYB show turi kumwe n'umushinga Abarundi tudashobora gusigara inyuma kuko ivyo abantu bakoresha by'abandi bantu bakoresha jewe nawe nizera ko 100% dushobora natwe kubikora. Uburundi Abarundi eka nabo muri East African Community muri the SYB show ibihe byose. Reka dushimire leta zunze ubumwe za Amerika ko yaduhaye aka kanya ko kuba turi muri kino gihugu. Eka ndetse sinovuga kuri twebwe turi muri Amerika gusa n'abandi bari mu bihugu bitandukanye nka Australia, muri Canada, muri Hollande, muri Nouvelle-Zélande, muri Nouvelle-Zélande na muri Finland. Eka ndetse n'ahandi hose ku isi aha umurundi wese ari no gushima bivanye nuko imyaka cyangwa kahise kacu kari kagumye cyane. Reka mvuge kubijanye n'ubuzima bwanje nkanje ntabwo nagiriwe bakojye kuba novuga ati ndarangiza amashuri canke narabandanije amashuri ariko bivanye no kwimana igira ubuntu yankuye muri bariya bato inzana hano mu gihugu gikomeye abenshi babifuza no kuba muri cyo ariko ntibabe muri cyo. Uno musi rero kuvuga nashize idarapo ya leta zunze ubumwe za Amerika ni ibyishimo no kwishima mfise kubona ndi hano ni degemvya nzunguruka bitandukanye naho nari mu kambi y'induta canke mu kambi y'impunzi aho wasoka gatoyi ukazamva ngo kamata mukimbizi fata iyo mpunzi ariko hano turishira tukizana shobora kuja muri Michigan shobora kuja muri Fort Worth Dallas shobora kuja muri California shobora kuja ariho hose mfise uburenganzira bwo gukora icyo ari cyo cyose mu gihe noba ntononye amategeko. Rero kuri twebwe Abarundi dukoreshe ino opportunity twahawe na kino gihugu twahawe muri kino gihugu abanyeshure muje kwishure mwige nimave muvuga ngo nkawe biko uri kuravuga utize no nturabe hari byinshi bimbabaza hari byinshi nipfuza gukora ariko ntashoboye bivanye nuko atamashure mfise mugabo kuri biriya nshobora gukora I can do it uko ndazi ko nta nakimwe gishobora kunanirana mu gihe umuntu uvuze ati ndashoboye. Reka tushimire leta zunze ubumwe za Amerika kuwa kuri aka kanya duhaye aho nabaye muri Tanzania nahabaye imyaka myinshi ariko ntabwo nigeze ndonka akajye ko kugira gute ko kuba umwene gihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika ubundi umwene gihugu ndetse nagiriwe ubuntu bari mu benshi banagiriwe ubuntu usanga ubwene gihugu tuburonka ata amafaranga dutanze nawe uba wiyumvira ko ukaba ufise imfashanyo nimwe ushobora kuronka ubwene gihugu for the same gold card nka kuba muri Texas n'izindi imfashanyo zibonekana ko ziva muri leta ushobora kuburonka ubwene gihugu utatanze amafaranga. Is opportunity no rukundo canke kuvuga ko urukundo rw'abantu bamwe imvire nko gutanga amafaranga yabo tukaza n'imiryango yacu ubu tukaba tuba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aho dukora nk'ubuje nicaye nkunda kugira ikiganiro cya the SYB show yaba ndi muri Tanzania yaba ndi Burundi opportunity namba fise dukoresha is opportunity mu gukora ibintu byiza cyane. Reka turabarabire hamwe kubijanye n'ivyo Abarundi twebwe dukora ama community menshi y'ibindi bihugu bitandukanye usanga bakorera hamwe bagahuza mugabo ahari twega Abarundi kubera iki twama mu bintu bitagenda neza ibintu vyo kwama tujyana na cyane cyane nka mu masengero kubera iki muri ko murakora ibintu nk'ivyo kubera iki mukora ibintu nk'ivyo. Reka dushimire abo muri Dallas Texas twumvise ko amasengero yari yatandukanye ubu yongeye kwiyunga abikintu kimwe tubagiriye gutya n'abandi mu bibabera karorero nkano muri Houston aho dusanzwe tuba kirababaje ko jewe nibuka batandukana aho bari bashikiye mu rusengero rwari huriyemo abo mu karere bose harimo abakongomani aba Kenya aba Nyarwanda n'Abarundi bose bari hamwe bamaze gutandukana
abarundi baca baja hamwe bavuga ngo twebwe ibintu bizodusamaze n'ibidusamaze amazina y'amasengero ntadusamaze za Ezebu za Right Pentecostal Mission ntizidusamaze mu nama bakoze bariko barumvikana nari mwiyo nama sinshatse kumena ibanga byavugiwemwo mugabe byavugiwemwo byaranciye intege inyuma y'imisi mike abavyumvikanye babisambuye abarundi rero turashoboye mu gihe dushobojwe kandi mu gihe twemeye ko twese dukoreye hamwe byose bishoboka ni the SY Bishop muri cyagice cyo kuvugavugana utuntu tundi mu kwemera ko abarundi dushoboye icemeza ko abarundi dushoboye tubibonera mu ari concert iherutse kuba ya Umoja concert yabereye muri Houston Texas aho benshi barundi na cyane cyane ugwaruka bitanze batiziganya hari umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo zisanzwe cyangwa indirimbo music nziza cyane akomeye cyane yitwa Daddy Face asanzwe aba muri North Dakota cyangwa muri North Dakota akaba yamanutse n'ishaka rinini cyane ndetse akaba agiye gukora ibintu byinshi bikomeye cyane afite indirimbo nyinshi nshasha n'ama video menshi agiye gusohoka nko mwabibonye mu video iherutse aho twavuze ko PDK ariko arakora ama video meza cyane ama video abona umurundi wese ahuri please Koro Young PDK hamagara Young PDK agukorere video akora neza cyane rero Daddy Face nawe akaba yari yamanutse ibaze nk'abantu ushobora kuraba mape uravye iyo yavuye n'umwanya maze muri Houston Texas akwiye guhabwa kweri agashimwe yabagira TV yakunda Daddy Face turagushimiye abarunda muri hose ku isi nuko dushoboye atakinanirana ni Steven Raphael ubu turi kumwe n'umuririmbyi yakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka na ku isi hose nkuko musanzwe mumuzi ni Daddy Face kubera iki wiyumvisemo kumanuka muri Houston Texas ukaba uri hano no munsi muri kino gitaramo cya Umoja concert musanzwe nuko nyene Umoja concert nyene nabonye ko ari nyene byiza ko noza nyene guperforminga ngaha kugira nyene abanywanyi b'umuziki banje babinsabye ko nzeza nyene kubaha burudani rero na niyo mpamvu turi ngaha ya uri kuraraba ni giteramo cyangwa ni concert yitabiwe n'abantu benshi nkuba bari kuri stage bari kumwe n'abazungu ariko bararimbana n'abazungu uri kuraraba nk'abandi baririmbyi batimvisemo ko boza gukora iki gikorwa hano muri Houston bo babwira iki cyo no babwira cyo bamenye ko abarundi dushoboye kandi n'abaringanye n'abantu baranezerewe kandi abarego baririmba hajya urabona ko ari ibintu biryoshye cyane kabisa none uri kuraraba ndiko ndaraba hano kuri ino background iriko the SY Bishop ikabako na East African Hit na indundi.com na GRM uriko uraraba aba bantu kubera kimwe agiye hamwe mukabona ko mwo kuri iki giteramo ngagikorera hamwe ya byiza nuko twabonye ko tugikorera hamwe kubera yuko nyene umutwe umwe wigira inama tugiye hamwe dushobora gukora ikintu cyiza akagira ikintu kizima kabisa abantu bagashima murakoze cyane none abakunzi bawe ubarabe hari babwire barindira iki kuva kuri wewe kuko birabonekana ko uri umuririmbyi ukomeye cyane umuntu ariko arumviriza kuri indundi.com n'ahandi uri umuntu bavuga cyane kubera iki bimeze uko mu bisanzwe yuko nashaka kubabwira abaririmbyi banje ni nasubira kuririmba kandi ko nsa kubaririmbira indirimbo nziza ziryoshe urabona sura performinga mama Miss Mamtoni n'izindi zose kabisa indirimbo shasha baranezerwa cyane ku bandi baririmbyi bari hanze ngo babwire iki cyo no babwira cyo kabisa ibintu nga muri Houston birakomeye cyane ariko abarundi bari muri Amerika bashoboye murakoze cyane raba abanywanyi bawe ugira ibyo babwiye kuko benshi barakurindiriye nyuma ikini gwawe n'akanyani gwawe ubarabe ari babwiye okay murakoze cyane nuko nyene nshobora kubabwira yuko ibiriko biraza nyene akari nyuma karahinda kabisa ni ibintu byiza nyene biraje guma kwibanga tuguhaye zitano tumanutse muri South Dakota hari hamanutse umwigeme yitwa Vyuka mvuza aba bantu mpereye muri Nord kuko harabavuye muri Nord harabavuye muri za Arizona bavuye New York nabo bazogira umwanya wabo turabavuga nako no munsi rero tuvuga kuri Daddy Face tuvuga no kuri Arine Vyuka akabara abantu baje arugaruka rw'abantu rwaje ruva mu ntara za ruguru hano mupaka na Canada we Arine Vyuka akaba yavuye muri South Dakota Arine Vyuka akaba afise ama project nkuko ugira mumvirize bimwe twavuganye bimwe twamubajije aho yari yamanutse aho yari yamanutse muri Umoja concert amajambo make yavugiyemo ngaya ngaha igiteramo cyarimo abantu benshi turi kumwe n'umwe mu bigeme bakomeye cyane jewe nubaha nka Steven Raphael ndamwuba kuko nabigeme bake b'abarundi bashobora gukora nk'ivyo uyu mwigeme akora Arine Vyuka karibu cyane muri Houston Texas ubu yerutse twahuriye muri Brooklyn muri bahitane nahibagiye muri South Dakota kaza cyane muri Houston Texas okay watuzaniye iki uyu munsi
munsi nabazana ibintu byinshi cyane ibikorwa dukora eka n'akanyamuneza ntangere ntora uri kuraraba nk'ugwaruka ibyo bakoze uno munsi bakoreye hano ubona bimeze gute ahubwo byantangaje cyane gose urumva ugwaruka ubu ku rugero rugeze ko kabisa ni byiza cyane gose turakwiye kwishimira natwe kuko turiko turabona turiko turakora cyane gose okay urabona hariho nk'abantu baririmba indirimbo z'Imana ntibabonetse hano ntitwababonye aba baririmba indirimbo zisanzwe none ubona nk'abaririmba indirimbo z'Imana ubona ikiconanira ubona cyo tunanira kaya ahubwo naho reka tugire n'inguvu uyu mwaka nuhere tudagize concert y'indirimbo z'Imana nazo uyu ari nevyuka no kubereka ko abantu bose bari bahagende canke bari bahashitse ni Sivini na Rafael batazira biko bari kumwe na ari nevyuka umwanya ni gwawe bari n'aba friends biwawe ushobora kugira iryo babwiye kuri mwebwe aba fans biwanje ku bantu bose muri ko muranyumviriza hano kuri uyu munsi ndabashimiye cyane ndabakengurukiye cyane nashaka ndababwira yuko uyu mwaka tuje dufise ibintu byinshi cyane dukora uyu mwaka afise project nini cyane yo gufasha abana bifuvye mu gihugu cyo mu Burundi haro collection ya album twakoze iyo collection ikaba yitwa Fanya Njia Baba kwa watoto mayatima iyo collection rero irimo abantu batandukanye irimo abatanzania abakenya abarundi mwese turabahe kaze kuri album collection amadora 10 yonyene muze mugure iyo CD muzoba mfashije abana batanu kuguze CD imwe murakoze umviriza icerekana ko abarundi dushoboye uyu nawe ni Anaclet Rukata akaba asanzwe aba muri Houston Texas nawe akaba yari muri cyo muri iyo concert akaba yarakoze ibikorwa byinshi bitomoye umviriza imigambi n'ivyumviro nawo ashikirije amaze kumva cyangwa amaze kubona umoja concert yavuze ngo abarundi turashoboye muzi tubonye ko abarundi dushoboye kandi nabo turiko turasubira inyuma kubera tushije nga muri Amerika ayandimo kwagera akora ibintu turorera abo icyatugezeye nuko mu gutangura ibi birori twatanguye kwibuka abantu bahitanywe n'imvura nyinshi mu Burundi ari ikintu abantu benshi bashimye kandi nibaza yuko tugiye kubandanya no gukora ibi bintu nuko kugira ama concert yashobora kutuha amahera yo kufasha abantu twasize mu gihugu cy'amavukiro mu gihe cyose ari ingorane uwo yari Anaclet Rukata turagushimiye cyane turashoboye tuzobikora bizokoreka nawe uri kure nimba wifuza kuvugana natwe ukifuza ko hari ibyawe twovuga please turabe hariya kuri Facebook yacu ni Steven Biko Rafael cyangwa The SWB Show aho giye hariya urashobora kwandikira message cyangwa ugaca kuri Facebook ya Young PDK cyangwa za Mutukura za Kichina aho hose urashobora kuturonka murakoze cyane ko mukurikiranye akagace muri cyagi twabwira ko tuzoza turakora tuvugana ibintu ku bindi ijambo rya nyuma muri no mwaka wa 2014 ubukwe bw'abarundi buzorenga cyane kandi bizokomera bumwe tuzatwara butaje muri Houston burahari arabitwa Bargora François hari abandi muri Pennsylvania kaze cyane mu mugwi wabubatse mwitonda haroroshe kwinjira mugabo umaze gushikayo hararyoshe murakoze Burundi abarundi eka nabo muri East African Community muri the SYB Show ibihe byose